Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane mu gisata ca politike, ubutungane be n'agateka kaze na muntu. Muri iyi minsi nibwo amajambo y'umukuru w'igihugu nyene cyo Evariste Ndayishimiye yagiye ahabona ayivugiye ubwiwe ubwo yagarukaga kuri Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Uyu Pacifique Ninahazwe nawe akavuga ko yasimvye impfu nyinshi akiri ngaha mu gihugu cy'u Burundi imbere yuko aja mu gihugu c'ubuhungiro. Arashinga intahe rero y'ingene ngo yoba yaratabawe n'uwishe abandi. Hari kwigenekerezo ya 28 ukwezi kwa Munyonyi umwaka wa 2014 igihugu cyose cyari comeye President Nkurunziza kuko yari yubahutse kwikura ibihangange bibiri. Mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryashinzwe ahabona uwo munsi, President Nkurunziza yarabagoje umukuru w'ibiro bikuru vy'igendereza Lieutenant General Adolphe Nshimirimana bene umuyobozi mwishikira mu biro vyiwe CPSR Ngiyome Bunyoni. Ico gihe General Nshimirimana yasubirijwe na General Major Godefroid Niyombare yahoze arongoye ibiro bikuru vy'igisirikare, nayo Bunyoni nawe asubirirwa na Anatole Manirakiza. Adolphe Nshimirimana na Ngiyome Bunyoni vyari nk'ivyegera vya Nkurunziza, bari barakoze inyabutatu y'intamenwa, bari batatu badatana mu ndagano. Ubutegetsi bwose bwari mu minwe yabo. Ibibazo vyari vyinshi mu gihugu, ntitwatahura ingene Nkurunziza yubahutse ikintu nk'ico. Ikindi cyari gitangaje kandi n'ingene iyo ngingo yashizwe ahabona mu gihe President Nkurunziza yarahejeje gufata indege aje Dakar mu gihugu ca Senegal mu nama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa. President Nkurunziza yari agiye gusaba bagenzi we bavuga igifaransa ko bokwemera gutora President Pierre Buyoya nk'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe ry'ibihugu bivuga igifaransa. Benshi ngo ntibatahura ingene ingingo ihambaye nk'iyo yo gukura Adolphe na Bunyoni yakozwe umukuru w'igihugu ari hanze. Icyanyuma cyatangaje abantu kandi n'ingene uwo munsi nyene President Nkurunziza yakura umuyobozi mwishikira wiwe ajejwe igisirikare General Major Evariste Ndayishimiye acamugena gutwara ishirahamwe Sobugeya be n'umuyobozi mwishikira wiwe ajejwe igipolisi Guillaume Nabindika nawe amugena gutwara ishirahamwe ANSS. Naho ikugwa rya Adolphe na Bunyoni ryanezereje benshi, ibibazo byo byagumye ari byinshi. Pacifique Ninahazwe akabandanya iyi ntahe yiwe avuga kuri byinshi byaranze umugoroba wari wateguwe n'urwego rw'iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Umugoroba we avuga ko wari wapanze ko aza kwicwamwo. Ku mutaga w'uyo munsi Pacifique uti nari muhira, amakuru y'ikugwa rya Adolphe na Bunyoni nayumvirije muhira. Narahamagaye abagenzi ku telefone mbaza ivyo ari vyo, nta numwe yatahura ivyo bizananye, ariko twese twarekeka ko harimo igiharuro kijanye n'amatora y'umwaka wa 2015. Nk'umwe mu baharanira agateka ka muntu, iyo nkuru nayakiriye neza cyane kubera abo bagabo twabafata nk'abari ku isonga ry'ubwicanyi n'ubusuma byaranga intwaro ya Nkurunziza. Igenwa rya General Niyombare naryakiriye neza cyane kubera nari maze kuronka akajyo ko kuganira nawe bimwe mu vyumviro vyiwe nari ndabizi. Isaha 8 z'umutaga naravuye kumuhana nari ndoye ku biro vya Focode. Ngisohoka urupangu naronse telefone y'umukenyezi umwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi. Ijwi ryiwe ntiryari rituje uko namumenyereye, ntiyanandamukije yambwiye ati Pacifique uri hehe? Ndagusavye hagarara aho nyene ugeze, uko yabinsavye niko nabikoze. Arambwira kanosa amakuru ateye ubwoba ku mutekano wanje, ndamubwira ko bitoba vyiza kubivugira muri telefone, ahubwo ndamusangaho nawe yariko arakorera. Ndahageze niho namenye umugambi wari wateguwe uwo munsi. Muri ico kiringo hari heze abo bita Rukoti bagenda ijoro bagatera imyana nk'abasuma, bakagenda bivye hamwe bakica abantu. Abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura bagomba bavuga ko bahuye nabo mwijoro. Rukoti bari bagizwe hanini n'imbonera kure zari zivuye mu nyigisho z'igisirikare ikiribaho ndeze mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uwo mugoroba byari bitegekanijwe ko Rukoti bari guteraho naba kuri Avenue de l'Imprimerie mwijabe, bari gutera iwanje no mu mihana y'ababanyi bakagenda bivye kandi bisha abantu. Ni gutyo urupfu rwanje nabanje rwari ruteguwe, byari kwitwa ko nishwe n'abasuma.
abateguye urwo rupfu bari baharuye ko bitaza kubazwa umukuru w'igihugu kubera we yari mu rugendo hanze. Ntibyari kubazwa Adolphe Nshimiyimana nk'umukuru w'iperereza kuko we yari yakuwe. Byari kugabanya kandi umunezero abantu bagize mu ikurwa rya Adolphe na Bunyoni. Nkurunziza byari kumukura ko yafata nk'umwansi w'ikiringo ciwe ca gatatu. Pacifique kazotanga iyindi ntahe y'ubutumwa Nkurunziza yari yamurungikiye. Iyindi ntumbero yari yo gushira mu ngorane General Godefroid Niyombare kugira here ku kibazo kigoye kijanye n'igandagurwa rya Pacifique nazwe n'ababanyi biwe. Pacifique uti yayo makuru ndayahabwa n'isoko rimwe gusa nari gwava ndafata minenegwe. Hari ikindi gihugu caronse ayo makuru kiranshikiriza. Watanzwe makuru yari umugenerali yagwanye muri FDD yarakomeye kandi nubu aracari mu butegetsi bw'igihugu. Ntiyari umuntu yoroshe, mu nyuma ari no muba hamenye abanyagihugu bari mu myerekano yo kwemeriza ikiringo ca gatatu. Pacifique uti ndemeza ko yankijije n'ahabo dusangiye urugamba yabakoreye amabi. Ari mubo Imana yakoresheje ngo mbe nkiriho uyu munsi. Isa 10 uwo munsi nyene Pacifique uti nararonse umukozi w'iperereza yangabishije ko noraba aho ninyegeza. Nitwari tumenyeranye ariko yari umuntu yahoza agwana muri FDD. Hariho ivyo yaramaze kumfasha bindi. Amakuru yiwe yaje aho inguvu ivyo nari maze kuronka. Inyuma gato yiwe nahamagawe na Mutama Petro Karaveri Mbonimpa yambwiye ko afise amakuru ko ari abakozi b'iperereza barungiswe gucunga homba. Inyuma yaho nahawe kandi amakuru n'umuryango w'inshuti y'umugenerali yagwanye muri FDD worohejeje kuronka amakuru ko iryo joro batorara mwijabe. Nivyari vyoroshe kumenya ico nkwiye gukora mu kanya gato cyane nkako. Sinashobora kubwira ababanyi banje ko ubutegetsi bwateguye kubica baziranje uwo mugoroba, nari kuba nkweze ibihuha ntazi ivyo vyari gukwega. Ariko nategerezwa kubakingira. Ako kanya abana banje bari ku mashure atandukanye. Sinari nzi ko nabo batagiye kubategera ku mashure bariko. Inzira yonyene yo gukingira abo bose kwari ukuva mu gihugu nshiye ku kibuga c'indege ku buryo abategetsi bamenya neza ko nagiye, ko gutera mwijabe ataco bizoba bikimaze. Ariko no ku kibuga c'indege nategerezwa kuwaca ku munota wa nyuma ku buryo abambonye bataronka akanya ko kugabisha ko ngiye, abandondera baronke akanya ko kwitunganya no kumbuza kugenda. Nashitse indege isigaje iminota 10 gusa ngo ihaguruke, ariko nari nabimenyesheje. Nta ngorane nagize, nararenganye ndagenda. Ababanyi banje ntibamenya ko uwo munsi nabo bahaswe bikomeye. Umuryango wasigaye uranyegera nagiye. Ndasubire gushimira abantu benshi cyane bantabaye kandi bantabariye abanje uwo munsi. Imana izayame ibatabara no mu bihe bigoye. Pacifique uti biragoye kumenya uw'Imana ikoresha mu kugukiza. Jewe we yakoresheje n'umugenerali ataretse kugirira nabi abandi mu nyuma. Sindabizi ko yabikoze bimuvuye ko wenyene nuko ari umugwi wose wabari bagwanije Adolphe na Bunyoni bashatse kunkiza. Ico kiri mu vyo ntazi gushika ubu, ariko izina ry'uwankijije riri muri ry'amazina 13 y'abagenerali bandikiye umukuru w'igihugu Nkurunziza. Naho twari tuzinanye ntiturigera tunavugana. Aho ari amenye ko ndabimushimira cyane naho ntatahura impamvu yabikoze yakoze ibindi bibi mu nyuma ku bandi biyumvira nka jewe. Kuri nasi ntidukwire kwankana bujya ngo nta numwe azi uzomutabara. Iyi akaba ari nta yashikirijwe na Pacifique Ninahazwe avuga ingene yatabawe n'uwishe abandi, mu gihe nawe hari hatanzwe itegeko ryo kumugandagura igihe yarakiri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mugiye kandi mu yandi makuru ku munsi w'igenekerezo 18 gitugutu y'umwaka w'ibihumbi 2025. Amakuru yagiye habona ko habaye igabanuka ry'igiciro cy'idolari ryabaye mu gihe ubutunzi bw'igihugu nabwo bwari bwifashe nabi cyane. Mu gihe igihugu kiriko kiraca mu bihe bidasanzwe by'ubutunzi butari bwigere bucamwo burangwa n'ubukene bw'ibintu byose mu bisata hafi ya byose. Ibura ry'igitoro rimaze hafi imyaka 5 niryo rikaze kurusha kuko rihungabanya igice kinini cy'ibikorwa vya misi yose. Isoko y'amafaranga mva makungu irikira hinduka ku buryo butari bumenyerewe, ikarangwa n'imanuka ry'igiciro cy'idolari, ariko nanone amakuru adushikira akaba ari uko idolari ryo ryongeye kuduga. Iryo manuka ngo kandi ryakanze ibiciro ryarakanze ibiro bivunja ayo mafaranga hamwe n'abayarondera mu gihe ubutunzi busanzwe butifashe neza.
Uwamakuru yari yashizwe ahabona kuri uwo munsi igenekerezo 18 ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ibanki nkuru y'igihugu BRB urugero ryahora idolari ryahora ritangwa ko ntirwagize impinduka nini hagereranijwe n'imisi yari iheze. Uko vyari vyifashe nuko idolari ry'abanyamerika ico gihe ryavunjwe 2935 n'ibicindwi, shilingi rimwe ry'amanyakenya rikavunjwa ibihumbi murantunge rikavunjwa amafaranga abiri n'ibirenga ko ishiringi rimwe ry'Tanzania naryo ko ku isoko ryo mu kinywabi ivyo ariko vyari bibabaje cyane ku buryo idolari ryamanutse ku buryo butangaje. Ku munsi wa gatanu idolari ryagugwa 5,500 mu gihe ryahora ku 7,500 hari haheze indwi nkeya. Ifaranga ry'u Burundi ryari risa n'iriko riraduga cyane ugereranije n'andi mafaranga yo muri ibi bihugu vy'akarere, bikerekana ko ryari riko ririha inguvu muri iyi minsi. Iryo koroka ryihuse kandi ryahungabanije ibikorwa by'avunja amafaranga cyane cyane abakora mu biro vyemewe canke ku isoko y'ikinywabi. Benshi bakemeza ko bariko barahomba cyane kuko bari baranguye amadolari azimvye. Umwe muri bo yagize ati: ndamaze imyaka irenga 10 nkora ibikorwa vyo kuvunja. Nari nagize umugenzo wo kuza ndabika amafaranga yanje mu mafaranga y'amadolari nibaza ko ari faranga ryo kwizera. Ariko muri indwi vyarahindutse, idolari ryaratibutse gihutihuti ntakaza igice c'agaciro c'amahera nari mfise mu misi mikeya, bikavugwa na Martin avunja ku isoko kwa Sioni mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Uti isoko yo kuvunja amahera isa niyahungabanya, simbona ukuntu tuzobisokamwo, niko yongeye ko bimwe mu biro vyahora bivunja kandi vyarahagaritse ibikorwa mu kurindira iyo bizoherera kuko batinya guhomba. Abaguzi bo bari bababaye mu gihe ibiciro vyagumye ari vya bindi. Nubwo idolari ryamanutse, ibiciro vy'ivyankenerwa vy'abantu n'ivy'abantu bakenera biracari vya bindi, bikababaza abaguzi. Utigiye numva ngo idolari ryamanutse narinzi ko ibiciro bica bikoroka navyo, ariko nta cahindutse. Umuceri, ubufu vyose biracazimvye, niko vyavugwa na Micheline umusumyi wo ku isoko kwa Sioni mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, isoko ikundwa cyane. Uti bahora bama batubwira ko ubuzima buzimvye kubera kubura amafaranga y'agaciro. Ubu arahari, turindire kuraba ubudasa, ariko ubu biri mu matangazo gusa, ariko si mu mifuko yacu, niko yongeye ko. Abajejwe ubutunzi basavye abantu kwihangana bakizeza ko isoko yo mu gihugu izosubira ku rugero buke buke. Ngimvo zishoboka ry'itibuka ry'igiciro c'idolari, amasoko menshi akabona ko itibuka ry'idolari ku isoko ryo ryaravuye ku bituma vyinshi. Umurindi munini w'ifaranga ry'amarundi mu kurondera amafaranga mvamakungu, amafaranga mvamakungu yabaye menshi kubera inkino mpuzamakungu zimaze imisi zibera mu Burundi. Irekurwa ry'amadolari yaragenewe yari anyegejwe na bamwe mu bategetsi batinya ko azobahombera ko inyuma yaho habera impinduka mu bijanye n'ubutunzi. Umwe ati nibaza ko bamwe mu ndongozi bakuye amafaranga mvamakungu mu masandugu bari bayabitsemwo ku bwoba bwo guhomba. Ivyo birashobora kugira akarusho ku banyagihugu basanzwe nk'abafungura rimwe ku munsi, nuko byabonwa n'umwe banyagihugu bibujumbura. Hakaba kandi ico gihe haratanzwe n'umwihwezo w'abanonosoye ivy'ubutunzi, nabo bakagira ico bashikirije. Abahinga mu vy'ubutunzi bo bamenyesheje ko iryo koroka ry'idolari ritari ko riva ku vyashowe nka kawa canke icayi bikiri hasi cyane, bakabona ko ahubwo ryariko riva ku ngingo za BRB ziha amafaranga mvamakungu abarangura hanze bemewe. Banatangwe basaba leta kugumiza uwo murindi kubijanye n'ifaranga ry'agaciro mu ntumbero yo gukomeza agaciro k'ifaranga ry'u Burundi no kumanura ibiciro. Bivuye ku ikoroka ry'idolari ico gihe ibiro vyinshi bitanga amafaranga vyarahagaritse ibikorwa vyavyo. Ishiringi ryo muri Kenya ryahora ku 55 mu ndwi iheze, navyo rikaba ryari kuyatarenga 35. Bamwe mu bakorera mu bijanye n'ubutunzi bakavuga ko barendiriye, abandi bakagira amakenga ko rizosubira kuduga igihe BRB itoba maso. Uwo munezero ngo bawaramaze umwanya rumara, kuko kuri uno munsi dolari ryasubiriye kuduga nyene nk'uko vyatangajwe na benshi mu babikurikiranira hafi. Bamwe bati idolari kuri uno munsi ryongeye gusubira kuduga, kuko muri kano kanya idolari ririko riravunjwa 7,000 n'amafaranga 100 y'amafaranga y'amarundi.
bamwe bati mbabajwe n'abategetsi bagiye guhenda bene igihugu ngo ubutare burakoze ibara ngo bariho umurundi ataranguye aka kadolari kakiri ku mafaranga 5,000 uti warahomvye. Gaho rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke s'abone mwe butarafyinda ko kugira ngo tujucikanwa naza usangiza no makuru bagenza aho wari kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko mu urakora.